isano ibyo bariko barakora. Ati miliyoni 4. Miliyoni 220 millions euro na 140 millions dollars. Mahera menshi cyane. Ni amahera menshi cyane. Aha amazi baratoboye. Ya vision mu ishyamba. Barashobora gutora abana ati ngo nimuze tugende ku ikoroti. Bagahita n'ibitiringi bikibi bakayura bakirigwina ngo bamye ku ikoroti. Ashaka kwera. Ngo wishe inyoni bakakubona ngo woyirihira amande ino cyenda nabihe mu minsi yose nazina nta munsi nazina ntasima na nawe kumenya ko ndo n'umurundi cyenda munyamahanga ino na ufanga ndigire nduyo wifitiye imanati n'amabuye mu maboko na fone yangu nafite kwa cyane habindi none nkaha urabona ko batimaguye ibiti bagomba batera ibigori kandi resha ino ni sawa baratema baca batera ibisigaye ni mu nyuma kandi urabona ko batimaguye bakazana umuti acapompa ivyasi biborera umunyene yacaba amase ikintu ukunda kuntangaza inzu iri mu ishyamba nk'uko ugasanga irimo ibyangombwa byose electricité les chaux water anything nubwo usanga mu Burundi ngwifitiye amahera ngwiyimaka ibujumbura kugira bambone ibyo ni manque de vise mugana araba ahantu nyene hameze ashi araba ahantu nyene mu ishyamba hari agakirima kameze fresh usanga ari hatari mu buryo bw'inyubako ahantu hose amaze gutera imbere bamaze kurasigira mu buzima ikintu baraba miriye favorable miriye iba favoriza hana byaye ngo jewe ngomba kure y'isoko ngomba kure y'igisagara oya miriye favorable hari umwana wanje arakigali kamugoye baribona bimeze gute umwana wanje ntiyagurara ndafite uburyo bwo kuzomutwara kwa muganga byihuse aca yarondera yubaka kubera abahindi canke abashinwa kenshi batarondera ama business mu bisagara umushinwa usanga kwanza mbere abashinwa ntibakunda kuba mu gisagara usanga yibera nko gasozi nakindi bagira kukwereka biro ya ntuze yaryashyamba hantu bibagiye kuhakwereka kereke pare ziriya ndimiro ziriya ijya network urayibona iriya ndayibona ijya network iri hagati muri gwa ruwaya ijya iri kuri biro nyene ahantu kuri biro nyene ahantu basanzwe bakorera hariho n'amaroji biki bakorera imirimo yabo afitemo na wifi akoresha booster ya network yita booster ikorana na airline
uciye ko ngo hariho aha ugiye ibarabara ryose ikinyuma y'uwo musozi hepfo hari ahantu hari akabare agasiga gushyira ku bwoko guserukira hari dufata reka bimirabuze kugira iyo kontuye cyariyo kigendeke kucyamo kiriya famo y'inka no kiriya afite hariya umuntu azohazunguruke neza neza kandi iyi nzu nta matara ajya amasora ukagomba kubaka iyi kanalizasiyo ngaha urabona ko hamubangamiye akanatira nitse abandakebara korotire ni ivyasi mu by'indani hakuberamo amajira imodoka mpave witi ibintu byose sha nkumbuye kubona umusunu cyangwa umugano ya ndawucana n'umusunu umugano ndawukoreko bampana umugano uyu n'umugano w'abahungu umugano sha umugano sha ahantu harameze neza frema kanatira ahantu hatuje iyo hafise network ya wifi ngaha ya wifi njyaja iri connect ku marayiti kajya kirabura kandi urabona ko bose bazifise inzu yose iri ngaha irafise wifi ubwo iyi ngaha urabona ko iri mu ishyamba mugabo ni yose irafise yewe mana iyo ari indani mu nzu kugira bari nko muhira bari kurikorera ibikorwa bya leta network ntishobora kumugora nta network igorana nta network wifi cyose bayirimo kandi ni mu ishyamba uko kweli ubucuri sangata kuri saa 11:44 11:44 ndarusha telefone yawe irashobora kuzuminga ijya upstairs iriya yoyitsuminga lazima ufise mugati yashobora kuyitora yogiza kubera ndakoresha nyine kamera ya direct ishobora itegeza koresha zoom zoom direct